bibuko nyene yuko atawutangura intambara ngo iburu wihitana. Niko nama ndabibarira abo tuvugana jewe nta ntambara ndimo ko nta n'ivyo nshoboye, ariko abayikora bamenye yuko ashaka kufa habaye victime y'iyo ntambara batereza kumenya ko responsabilité ari yabo. Ikibazo dufise si mu vy'igihugu gusa ari no mu buzima bwa mesi yose, abakora ama projet n'ibiki, turaba les résultats, iyo izo résultats zitabonetse tugira ama commentaire n'ama critique. Uyu munsi ni gake abahora babivuga bamba barire nshobora kuba ndabaringanije, ariko uyu munsi ni gake usanga twamatsiko turavuga ku vyerekeye ubwicanyi canke les crimes zakozwe pendant la guerre yo kuva 1993 gushika mu 2008 ndibaza FNL hari n'icenda ahubwo FNL ivuye mu ntampuze mw'ishamba, kuko vyarangijwe na accord d'Arusha bashi muri mwebwe mwavuze ko mutanashima, ariko ivyo ni débat. Ubu usanga turiko twitaho kubiko biraba umunsi igitoro cabuze, probleme zituma twarahunze gushika umunsi turi hanze, ugasanga turibagira yuko hari abantu barishijwe amazira ntoki, hari abantu b'abagore bafashwe ku nguvu bakabakoza ivyo ntashobora kudondagura hano kuko biteye isoni. Tukibagira abana bibuta bishwe, tukibagira abantu mwamemeje ete victime y'ivyo bintu bafatwa mu mabarabara, imiduga ikiragenda bakayiturira, abantu bamwe bari muri iyo miduga bagapfa, abagize Imana bagakira. Beaucoup de crimes qui ont été commis pendant iyo crise. Niko vyama bimeze inyuma y'intambara, hari abantu baca menga ivyo bintu biribagiwe gatoya. Tukaba tunafise n'ikibazo c'uko Barundi ari bake bandika surtout sur les témoignages z'ivyabaye, byo napfuma basi umuntu agafuma vyandika sous format de roman, donc bitaraba wewe gusa biraba ivyabaye, hanyuma ubwo uri kugashirira mu kuyaga abantu bakabimenya. Ntituba dukeneye kuza kwagiriza umuntu kuko ivyo bikorwa na tribunal, kuko umunsi nk'akaroro twebwe muri convoi twarimwo badutera bagaturira imiduga turimo bamwe bagafa abandi bagasigara, ntitwovuga ngo Jean Pierre canke ngo Vincent canke Joseph niwe yarafise inkoho niwe yaturiye, ntitubizi, mais quand même il y avait des responsables yabo bantu ariko babikora umuntu yibuka. Rero iyo ntozi yo exemple ndayivuze par rapport ibintu biravuga uwo munsi muvuga ngo il y avait des gens qui ont prévu, bari bateguye izo manifestation ngo bashobora kuba bakoreshejwe na CNDD-FDD, utavuze ko bakoreshejwe na CNDD-FDD nawe akavuga ngo il faut reconnaître l'échec. Mais tumaze 10 ans comment umuntu atuvuga ko échec yarabaye, mais est-ce que c'était nécessaire que izo manifestations zikorwa? Personnellement de mon point de vue c'est nécessaire, et en plus de cela sinigera ndogreta ngo ari umuntu yanjanye mibarabara, parce que moi j'étais adulte à l'époque. C'est sûr kuza kumwagiza abashize mibarabara, parce que moi j'attendais que ce moment arrive pour que njamwo. J'attendais que ce moment arrive. No kuvuga si we yananjanye ahubwo kuba uwo munsi warabaye vyarabaye. Guca muvuga ngo hari abantu ngo bari bavuye ngo mu bindi bihugu ngo bari bateguwe ngo bakaja mu ngagara ngo kuza kugira ibinabiriya. Sinzi ko muri mwebwe hari abantu bavyibuka. Moi nari namaze guhunga kuko mpuze ubuzima bwanje bwari bweramiwe. Muga ndibuka ko hari umuntu yitwa Auxence, sinzi ko ari Auxence, sinzi ko amazina yoba muyibuka. Ifoto yasirikira cyane amanitse amaboko inyuma y'uko hari feu muri manifestation, hanyuma mu nyuma harabaho bimwe twigira kumva vyakozwe na bawo amahoro, akaja mu ngagara bakica abantu plus d'une vingtaine de personnes, bavuye guhamba, si je me trompe pas, abantu bishwe mu ntoze mu makartier. Bajya abantu bamwe muri bajya bari bavuye guhamba n'abandi bishwe muri bajya bari abantu bazwi, ashobora kuba atavuka muri iyo ngagara uriko uravuga, ariko haba kuko twese nitubaho twavutse. Personnellement simvuki Bujumbura, mugana narabaye Bujumbura, no kuvuga ko iyo mfatirwa nko mu ngagara ntibyaca bivuga ngo nari umurundi canke ngo sinzwi. Kuba uyo muntu avuga ngo hariho umwe ntitubihakana, turazi yuko mubaza kuturasa bambaye impuzu z'igipolisi harimo abantu banavuga n'ikinyarwanda, ivyo birazwi ntawe bihakana. Mugabo abantu bose muza kuvuga ngo nibo bari kumwe natwe twari muri manifestation, ni narrative igize igihe kinini ivugwa. Ntituvuze ngo ni baba singomba kugaruka muri babandi baheje kuvuga mu kanya ngo tuvuga ngo tugomba ngo penser unique. Non, iyi ndiko ndavuga ni point, ni opinion ya Blaise. Wewe opinion yewe wavuze sindayefasa kandi sindakubujije kunayivuga, ni uburenganzira bwawe. Ntubuze kubifata nabi nanje ko nzanga gushikiriza opinion yiwanje ikaba iri contraire yiwawe, wihangane. Donc ndiko mvuga ivyi wanje aho nari nterereye, nta muntu yaza kunyoganiza ngo nje muri manifestation arungitswe nabo bavuye muri Kiriwaho ndese canke arungitswe nabo bavuye ku Musaga iruhande ntuze bambe kuri cathedrale, murahazi sineze kuvuga amazina canka nipa. Donc nukuvuga yuko abo twari kumwe bamwe muri bo barahasize ubuzima, abandi barafungwa, abandi barahunga nkuko nahunze. Uwagiriwe amahirwe akaba kiri muzima, Imana arayishima uwo munsi. Mugano kumenyesha ko la majorité y'abantu ivyabaye mu nyuma sishobora kuza kubivuga, muga ivyabaye le jour n'abandi ndahari jewe no bishigikira nkasubira nkavyemeza yuko ataruhara CNDD-FDD yari bifisemo. Ivyo bibe biri ngaho, sinza rero kuza gutanga temoignage zirenga ivyo je nabonye, mvuga ivyo nabonye.
aho nari mperereye abo twari kumwe amaso nabona ni nuko vyari byifashe hanyuma kwijanye naco n'ivyo bivuga ngo batutsi ngo vyaci ngo baciye bitwaza c'est normal sinzi ko mwibuka 2007 sinzi ko ari 2006 canke 2007 harabaye ikintu citwa ngo safisha aba FNL bakicwa cane mu bantu bagiye kugira makri yo kuvyiyamiriza la majorité yo muri société civile bamwe muri bo bari n'abatutsi none bibaza kuza kubidenosa ariko biraba abahutu ko babivuze juste parce que bakunze abo bantu c'était parce que bari abarundi natwe abari ko bararaswa uwo munsi nk'akarorero muri texte nanditse nibaza ko nari passage ngamwe abibonye kandi muranamuzi na muhora mubona umunsi barasa trésor ku Musaga le premier jour w'ivya vyabaye uwamurashe bibaza ko yaravuze ngo ngira ndase trésor cyangwa nuko ndamubona nyizuririre cyangwa nuko ari mugufi cyangwa ari muremure yarafukamye aratira urusasu hari nayo ari gushobora kumuhusha urusasu yarashe rugafata wari nyuma yiwe ashobora kuba ari uwundi muntu mugabo lo hasard a fait que trésor ashobora kuba yari mututsi cyangwa yari umuhutu sinzi ubwoko bwiwe domeme ke le petit komeza amahoro mbefura harabuze undi mututsi mwiza rutakomeza amahoro yari muri manifestation cyangwa ashobora kuba yaranateye niba uyu umupolisi ariko ushobora kurasa ariko komeza amahoro yarahavuye yaraswa bibaza ko komeza amahoro yarashwe parce que il était juste parce que ari mututsi le hasard a fait que uyu munsi yabaye mututsi ariko cela n'empêche ko inyuma y'ivyo plusieurs jours après d'ailleurs na coup d'état yaraheze abo muri service de renseignement le CNDP de régime yari hari bararose icitwazo c'ukuntu bashobora gukora iyo operation inajanye n'ubwoko d'ailleurs nico gituma haje za human rights zigasohora ico bita nkoze campagne yagwanya genocide je sais pas si muvyibuka human rights yarasohoye ikintu iriko iragwanya yuko CNDP na nkuru nziza bohagarika gukora genocide muga ntibabikoze le 26 avril ntibabikoze le 27 avril nukuvuga ko au début ivyo bintu nta muntu ariko aravyiyumvira ko vyabaye natanguriye kubaha example vyabaye 1993 kugira mu gushika muri 2009 kugira mubone ko iyo umuntu atanguje ikintu les conséquences ziza kuba mu nyuma nta ubazi prevenant cyangwa amenye ngo zizoba zimeze ku cyangwa ngo bizotangura uyu munsi ngo bihere uyu munsi iyo ijya manifestation zakozwe ziba réussi 3 mois ou 4 mois plus tard ntuze regime ikabaho ibintu bikagenda bigaja ku murongo hari naho abo bantu bapfuye ubwa mbere tutatuko turavuga ngo bari batutsi cyangwa ngo bari abahutu tuba turiko turavuga ngo bari abarundi mugabo kubera vyaheze uyu munsi araza umwe araza sero objectif ashaka kuza gushikako umwe arafise uko aza kugira interpretation muzovyumva abasendevye nabo le 26 nkuko natujiko turavyibuka le 26 igeze bazoshaza kuza kuvuga ko twari ko tugira insurrection n'ibindi tutazi ubwoko bwavyo hanyuma mwibuke yuko le 27 nabipartage ngaho umaze kubibona le porte parole wa ntuze wa nkuru nziza niwe muntu wa mbere yatanguye kuza kuvuga yuko manifestation ari y'abatutsi à l'époque c'était la deuxième journée no kuvuga murashaka kuba muvyibaza ngo kuba yarabivuze le deuxième jour ni kubera atayivuze le premier jour canke avant yuko hari abantu bariko bategura manifestation zo barabatutsi hanyuma murazi yuko Gwasa atari mu bantu babariye abanywanyi babo kuja mwibarabara Gwasa turamuzi ta leader hutu awakana ubwoko bwiwe en plus abanywanyi biwe la majorité n'abahutu le fait ko atigeza yiprononsa ngo arungika abantu avugira abandi banywanyi biwe kuja mwibarabara abantu bashaka kuvyenterpreta uko navuga ati yabiretse parce que yarazi ko ivyo bintu ari vy'abatutsi gusa muganda akainterpreta avuga ati peut-être yavuga yuko iyo manifestation itorganijwe neza yanse kubijamo bitorganije neza umwe afise uko aza kugira interpretation mais moi je vous jure devant vous ni témoignage ndabahaye manifestation zo kumusaga ataba harimo aba FNL ntizari kugenda uko zagenze inguvu manifestation zagize kumusaga zabaye nyinshi kunaruta parce que abo ba FNL barimo ariko umurideri wabo atigeze babara ngo bazi pour vous dire combien izo manifestation yari inclusif ivyagiye kuba mu nyuma nibiza kuca bigira interpretation umumagira uko abishaka naho nashaka kugera rero nibaza ko point of view wanje nayitanze mugire amahoro n'umugoroba mwiza urakoze Blaise ku nterano duhaye témoignage duhaye nawe tukutera intege nk'abandi ndasura umwanditsi mwiza wandike uturondera ama témoignage bizoja muri kahise k'igihugu cacu urakoze cyane reka twakire David Lionel namwihanganisha ko yari umwanya munini n'abandi bose bambwiye ko byabagoye bashoboye banyandikira inbox canke ngaha muri commentaire gerageza kuduza abashoboye ko usinda basabe tuze turacagagura dusigaye iminota 20 urakoze ahubwo kuko nabonye umengo bifashe yindi ntera ariko ndakengurukiye cyane ziri ku nama gashikanyi BMV n'abandi bose bavuze kuko nibaza yuko nkuko wabivuze personne no peut monopoliser nta muntu ashobora kuvuga ngo kuko nibaza nimba jewe nari wacu kumusaga hari undi yari mu kazane yabivuze ati yari mu cibitoke hari abandi bari mu kike hari ya hejuru mwijenda n'ahandi ibintu vyabaye ni byinshi cyane nibaza yuko ahubwo nkuko bamwe bagiye barabigaruka ko wari ubatubwiye ko arakanya kabira je niko narindiriye kabisa kuko akanya naka urakoze cyane nyakugira imana nibanga hariho ibintu rero
nkuko muko muravuga numvise ari abantu benshi mwagarutse ko cane cane abantu bacerewe amatora jewe niko nahevye mu nyuma ndabatori kuko nasanze ngira mvuge gute ngira mvuge yuko hari ibintu vyiza twoshima kandi ndetse mbere tukanashimira n'ababikoze kuko byinshi ari n'ibikugwa twe tutabizi muga kubera babandi bantuhogore bakoze bakanaruhinda bikanashika bikanabashikira uno munsi kubera peut-être naka bari mu zindi ngorane ziwe nk'umunye politique ntawe numwe nkunda mikuru toke afite izindi ngorane ziwe wa wundi ari hariya nta muntu numwe akimenya amakuru y'uwundi ukaca usanga rero hagiye haravuzuka ibintu vy'amashari canke ibindi ngwara twibagiye ibi nibi ico maze igenda cigisigura ahantu henshi mu kintu nagerageje kwegeranya ndayumvira nimbe bashe abantu baciye ubwenge umuntu ababwire gute kuko kesa swa aba nk'umuvyeyi ziri kunama dusigurira gashikanywe numvi narabonye umengo yaranarageze kumva ahantu anatubwira yuko aribo bitwa basesengutsi nabonye batwandika ko je ubwa mbere narinze ati ni perereza ryahejeje ku nta kundi hasigaye iki uri kurabaziro nk'abantu bari Burundi no musi niyo bilan et perspective nkuko Pacifique vous a complété tout à l'heure uno musi abarundi babacike nkuko Blaise bivuze akubaza ati none abo ba diaspora bama mu nduru batigira bakuza ni gute je nkaheza nkababwira ntibantu b'Imana i Burundi je nanatanguye kuvuga ku bintu vya Dynamo kigiye muravyibuka ewa ndasayisha ndasaba kubera iki kubera nasanze twebwe muri 2015 nkuko ziri kunama bivuga nabandi abo bantu bavuga FDLR nabaki mushaka ko tubababwira neza tubababwira avant 2015 nanabicishijemo uca bizana n'icwa ry'ababikira erega nkaje nakorera i Bujumbura abasha nari maze imyaka 9 n'umuntu yikorera utwiwe akora secteur nukuvuga tufise amakuru menshi cyane hagera rero iwacu uno musi murabona narrative nkuko Blaise ariko yaje kubivuga mwebwe mwandika bandondetse iyi narrative y'ubwoko ntaho nukuri tuzohava twishira jewe personnellement mu byo nkoreramo ndababwira nti umvireza abashata babwira hari imvugo z'abacero amatora ama positionnement abantu bari position ico ni gikorwa ciwabo bakejwe politique kandi nibyo kuko jewe navyo nzoja gukora ariko ibyo ibizoshikaho ndiko ndakorera bigashaka kunyononera ewana uwo ntashoboye gushikira mu ndero naronse no kuvuga nzokwandika hari ibyo nabikoze maze kubikora rero urumva hariho abo bice bikorako kandi aho byatumye hose n'ingaruka mbi bishobora kugira nk'abantu bari kumusaga baba bakuzi n'ibiburi buri cyo no kwita sotissi social qui a été un peu déchiré abantu baca bashaka kubikoresha muravyibuka le bilan perspective rero no uvuga gushima hariya ico bita juridiquement parlant akarere karadutahuye mushima akarere karadutahuye jewe nama nkenguruka aho nca hose no mu karere igihe nariyo naragenda shikira umuntu nibaza ko babizi ndamubaza uratubwira ingene byagenze arambwira amagogo bagize kugira uru rubanza muri EAC i cour de justice ya EAC batsinze aba bantu bari imbere yabanita ba leader d'opinion mwomenye ingorane zabaye kugira ngo ibintu bishikuko mwomenye ingene n'umuntu yabura uburyo hari ibintu dushobora gufata minenegwe ariko twebwe twitwa ko dushobora kuvuga je ndavuga ariko nababwiye hari abantu benshi ngaha ama message amaze kuronga nivyo ngo vuga nibi oya hari ivyo tutakwiye kuvuga uno munsi kama ko muvuga abantu bacerewe amatora ariko uno munsi basigaye baha podium abo bantu ni dufise ingorane zimwe kuko jewe ndi impunzi uje kumbwira nk'uyo muntu mariko muravuga ndababwira nti uyo afise no muvugiza muvugira twama twagonganye ku maradiyo reka ndababwire ça c'est un bon bilan positif à ne pas lâcher ukabuzi neza ko 2015 wari hadi nkuko Blaise bivuze ukabuzi ko igihe barasa Trésor wambaye training kubera nakana baguhamagaye ati wowe uriye ko tutakubona ukabuzi neza hari ibintu reka tuvyandike kuko ntituzobivuga mu minota biraduhaye ça c'est un bon bilan positif turana félicitana izo mfura naho rimwe tubashwanira turabashwanira il faut que les gens puissent adapter novuga le conflit aho tugeze mazigenda bisigura mbwira n'abantu baciye ubwenge nti s'il vous plaît iyo bita la nature du conflit le conflit évolue iyo amatati adatorewe inyishu arakura iyo akuze ajana n'irihe rero igihe akuze ntuzocumbwira ko wabujije impunzi naka kwibaruka mu buhungiro umwe mwari kumwe mwiruka muri abasiribateri uno munsi afise abana 4 none abo bana 4 ninda cabigisha waje kubaza none babantu bakubwira mu mugambwe byagenze uko ivyo ndabivuze shavuye ndushe mwikoreye 8 10 hakagira umwe avyumva that's good mugera ndiko ndababwira gutyo nukuri nk'umuvyeyi nka zikunama mbabarire jewe ndanamusabye nimbabazi mazina yamaze kumubwira ko ndora sidateba ndaruha nucunyibutsa abana naka barashe kuko ngaha iyo tuba turi mu zindi ngwano Blaise arabizi turi mu ndinzi ngwano Blaise aposta asubira museremo ariko ararasa abantu mu byenzi urumva nanjye turi ngaha babandi bose ngo baronse ngo nationalité mama wanje ari naho tuvuga ni naho musaka tuzigamanya atavyo munsi tukarakuma twitwa impunzi igituma twitwa impunzi dufise igituma bambonye ngo kugira politique jewe nta muntu acerewe amatora tuzigera dupfa intuze urubuga mugana babwire ikintu nazobemerera nuko i 2025 na 2027 iba nkuko 2020 yabaye uri kuvuga bila my bro Randy ntushobora kunsigurira ingene
bashobora gukanagara muri 2020 bakadusigurira twese mumbabarire hari nk'umu journaliste umengo ni Joe Philbert karangwa akunda kuvuga ngo horana umukama ndamubwira niyongera horana nawe kuko ndumukirisu pratika mugabo ndanka yuko musubira kuza kutubwira ngo Dieu est là tout est bon non Dieu est là je crois en Dieu mais tout n'est pas bon rero ntushaka kusigurira ingene veni sawa nta kundi Pacifique wewe nababwiye Pacifique akunda kumpanura byinshi mugabo nkavuye ngo manda ya gatatu ntiyayimaze kandi ntivyavuye kuri twebwe mugabo kubituraba tutegeza kubandanya ntiyayimaze abamugandagwe birahari hari uyindi mfura ku radio yama yabivuze n'uburozi n'ingene byagenze izo ni ingorane zabo rero kugira nashaka kwikorera ingorane zo muri sendede ntuzizane mu ngorane z'undi mugambwe canke iki abaciro b'amatora rero ni mucego amatora kandi courage kuko n'urubuga rw'iwanyu mugabo twebwe natwe duhanzwe niki ijya tisi social ukazana amoko wambabarire gashikanyi ndamugarutse ko nuko yanyanditse ko nta mutumye aranyitwamamaza n'abandi bantu babiri nashaka kuvuga amazina nga mugashitse ushatse kubivuga kugira ndakubwira ati muhanyi wowe dusangiye urugendo mugane dusangiye urubuga uvuze ubwoko bwanje ndabuzi hariho dusangiye ubwoko umunyeretse mpunga kubera iki abo nyene uzi ngo dusangiye ubwoko barabadutumye n'ubu batwiruka inyuma batwamako rero nico gituma hari ibintu mukwiye kwitondera hajya mu karere ibijya bihugu byacu ni vase communica dufise n'imvugo tuvuga mugiye ndi umunyamusaga nkabara mukamvuze nico gituma benabishi bakunda kunyita umunye politique ndavuga kuko biba bivana na situation yaho ndi naho mvugira nabo mvugira n'ingene bimeze erega ari abatahutse kuko badatahuka igihugu sigwabo nibataha amahoro bashika amahoro hari ibintu rero je ntazopfa nivanzemo mugabo iri kurambaza bira landri nibishobora kumvikana ingene no musi mu bantu bahagurutse abantu mukunda kuvuga muhagurutsa bicaye hari abantu batigira baruhuka uno munsi ukabona nka 2020 ngira murabizi mwese byashikije General Siriri kandi murabizi si we yari yarongoye igikije kikogwa cyo guhagararira nababwiye constitution abasirikare nushobora kunsigurira ingene nabo bari kumwe bagifunzwe kandi tuzi neza yuko abari ku butegetsi bari kumwe parmi 13 general batangura gusinya n'ibindi ibyo bintu zije nabivuze hariho uwarabu umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabivuze n'ubu n'umufrondera ari mu buhungira ngaha hafi hariho rero ikintu dushobora kubona n'amaso iyo twebwe twari bato ugatabaza umuntu ati harabavye bana kabara batwaye nakabara murashe chef de quartier yahunze byagenze kubundi bamwiciye urumva ivyo rero n'amafeya n'amazina y'abantu abantu bafise abantu babo bari ngaha mu buhungiro ibi bihugu tujamo rero jewe nakuze nubaha inzego je nzubaha inzego z'igihugu zose nzojamo gukoreramo nico nzobambamwo mugabo ntuzoze kumbwira yuko ejo canke hirya ejo zose nzanenda kugarika ngaha ku mugwa mukuru w'ahantu ntumbereye ngo nce ngenda kumunamira naza muri space hari ama space naje mukaza wumva ngo ambassadeur nakango ni ncabwenge ndakubwira te mugabo ushaka uri millionaire abantu bingora ba millionaire mwirwe ngaha musanzaza ibintu bya ndaguha gasopo kandi ndayiguha ndakubaha mumbabarire rero ibintu by'ubwoko le bilal perspective ntushobora kunsigurira ingene ujya mu general yahawe poison mu gasho abantu bari baheruka kumusuhuza bari bavuze ati amagara we yarameze neza ukaca usigurira ingene abandi bariko barakora diplomasi kugira ngo batware murabibona hanyuma ucungira ngo candera amaboko ngo ndeke kubivuga ndabivuga nyene bajya bari bafite uburenganzira bwo kubikora ahubwo nuko barikoze ntibikunde kuko iyo batanabikora hari ibintu byinshi tutari buvugire ngaha kubera iki hari ibintu bikiri très sensible au niveau diplomatique mbabarire ngeze ngaha randi mugabo hari ikintu c'ubwoko bantu b'Imana ikintu c'ubwoko ni bimwe navuga la nature du conflit nuko ica yevoluwa imaze kwevoluwa rero iki twononera twebwe aho turi mu buhungiro turiko turagerageza gusigasira ubumwe bwacu kugira ngo tugumirizaho hanyuma umunsi abo bacira amatora bazobitorera inyisho bazotubwira mugabo ico nababwiye hari nabo nabwiye naciri umugani newe nizo zibika zaramagi wibaza ko tuzoguma tubarindiriye umunsi abandi babishoboye bazobigira kandi bimvuze ni socio professionnel kuko no munsi uwacerewe muri 2020 2015 turi 2025 uno munsi yakeneye kubaho reka rero ahubwo arondera umwuga abeho ushobora gutaha niyitahira agize ikibazo nk'icya kambaye ngo canke abandi bantu ivyo ntuhakundi mugabo nababwiye hari abantu tutarira kuko ntiharagira gira amahoro rero mumbabarire nshobora kuba navuze byinshi mugabo hanashimye kwishura abo bantu b'imfura bariko baratubwira ati ntavyo mwari muzi twari tubizi jewe kuva 2020 hari abantu nagiye n'ahantu usanga bafite ibibazo bya severe ndababwira none severe nk'ubu je ndiko ndavuga 2015 ukacuza kumbwira Arusha umbwira severe deje umbwiye severe na periodicité yayo igarukira muri 2008 je ngaha wumva udufashije iki tw'abantu turi mu buhungiro hanyuma hari ama mechanisme menshi iyo Arusha muvuga bigoye gusubira kuyagaruka ko uri mu buhungiro reka rero twebwe duhangane n'ibiduhanze hanyuma dukwepane nabo bantu mwitwa ubwoko mama wanje biriko batwiruka inyuma hanyuma umunsi twumvise dutekaniwe tumerewe neza tuzoheza tuvuge ivyo dushobora kuvuga hanyuma twiyamiriza ivyo dushaka kwiyamiriza nayo uno munsi ndakubwije ukuri ejo n'uwundi munsi gira amahoro sanga Burundi. Urakoze David Lionel mvuge ni ubandanye wandika nawe ubika nizo témoignages nizo archive igihe kigeze bizoja habona kandi bizofasha ndagushimiye cyane reka tudatevye rero twakire Kinzo Junior nawe atubwire uko abona bino bintu atubwire vya resistance nuko abona kazoza bilan perspective d'avenir par rapport à kino kibazo turiko turareba Kinzo. Bonsoir Landry. Bonsoir. Nashaka bwa mbere kugushimira ko nawe wateguye space. Yatwibutsa ibintu byabaye haciye imyaka 10
amana ashaka no guhoza imiryango abantu bose babuze n'ubu ibikomere biracarimo uri kurumviriza ngaha muri space urumva ko ibikomere bikihari birahari birimwo muri twebwe birimwo mu bantu benshi iyo niyo ngaruka nuko avuga ni ingaruka ya mbere. Ikindi nashaka kuvuga ni uko kenshi uranumviriza ama space ngaha umengo bagashaka gushira ikosa rya mbere ku muntu yateguye manifestation. Wateguye manifestation n'umwe ariko wateguye repression nawe n'uwundi. Ifo kubitandukanya ivyo bintu. Rero abantu baba barabuze canke baragize ibibazo, responsabilité ya mbere cyane cyane ku muntu yateguye repression. Aha niko ndavuga ubutegetsi, kuko niwe aba yakoresheje inguvu zidakenewe, niwe yakoze ibintu bitahuye n'amategeko, niwe guma abazwa ico kibazo c'abantu baba barapfuye barahohotewe. Pour moi la responsabilité iza ubwa mbere kuri CNDD niwe ku bantu bose les victimes b'ibibazo. Tuko turagenda muri bilan kandi byose si byiza, kuko hari abapfuye, hari ababuze ababo, hari abari imfubyi. Mugare ni biri positif. Ubwa mbere hoho abantu bashaka guhaguruka bari hamwe mu bwoko bwose mu ntara zitandukanye, donc aho bakomoka barashaka kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kitakirinywa n'amategeko. Kandi par après hari ibintu byinshi byerekana ko icyo kiringo uravye n'ibyavuye muri yase byerekana ko icyo kiringo kitari mu mategeko. Ibyo biri positif. Ikindi kiri positif nuko nuno munsi hari abantu bakiko baragwana bariko baragerageza ko ivyo bintu ubwo rubanza iyo nsinzi yoja mu ngiro. Hagi insinzi nkiza mu ijoro rimwe, insinzi irarondegwa, insinzi iraharanirwa. Si ibintu biza ngo tic-tac ngo uraronse ico wifuza, kandi insinzi irafise ikiguzi. Ikindi nashaka kuvuga, ndiko ndavuga perspective, nashaka kwibutsa abantu bariko barumviriza ngaha. Uno munsi turabona ingwano ya M23. Wobwira akabwira Makenga ati atwara M23 ati gezaho, kuko bitakwira ariko arigisha kwica abatutsi b'abakongomani. Wari kubwira FPR à l'époque ati gezaho ntimuswe gutera, kuko interahamwe zishobora kwica abatutsi. Uwo muntu aba yumvira gute? Gituma ndiko ndabivuga gutyo nuko uno munsi ari abantu bashaka kuvuga ati pay attention. Uno munsi ari ikintu gishobora kuba hamwe mwotera, uno munsi ari ikintu gishobora kuba hamwe mwogaragaza kwibohora. Kwibohora birafise ikiguzi, birababaje cyane iyo abantu bapfuye bariko baragaragaza kwibohora. Mugaba lutte itegerezwa kubandanya, ntihagarara, kuko uwo muntu yateguye kukwica buke ukazokwica atakwicishije inko azokwicishije inzara. Uno munsi turavuga uno munsi hari abantu bariko baricishwa n'inzara. Genda murabe ama statistique abantu bari muri bafise problème ya yitangwiki bafise inzara ingene ibarembeje plus de 2 millions bafise ikibazo c'inzara. None abantu bakoreshwa n'amasasi, bakoreshwa n'inzara kuko igihugu kitwawe nabi. Urumva wishwe n'urusasi cyangwa wishwe n'inzara umusanzwe abapfuye. Mugabo twe turashobora gutuma ivyo bintu bihagarara. Bien sûr bifise ikiguzi, bizohitana biwacu, bizohitana inshuti y'abagenzi. Mugabo tutegerezwa kubandanya gushika natubora igihugu cacu gasubira kumera neza, hakaba ubutungane, hakaba ibintu byiza bidutera iteka. Nidusubire tugenda twunama tunyegeza batubuza umengo turi bagatinya shengero sinyo novuga. Murakoze ibyo nashaka gushikiriza. Murakoze Kinzo Junior kuri ibyo utushikirije nawe turubahiriza icyumviro nakamuteye. Oscar Butare nawe karibu tuyagire nawe tubwire ikintu nibuka kuri Oscar Butare no kumenga ni naba nihenze arambeshuza umunsi yuko turibuka tariki 26 naba nihenze urambwira Oscar bari mu kiganiro na Pacifique nazwi kuri RPM mu gitondo mu kiganiro bitumenga sinzi ko ari abaduserukira canke abaduteramisha quelque chose comme ça. Nivyo canke nihenze ivyo mwavuga kiyagiye no munsi mu bibona gute Oscar ushobora kuba kiri kwazamika? Nivyo cyane Randoye. Muri 2015 bashaka byari byatanguye muri 2014 tuvuga ko Nkurunziza ariko ashaka gutwara ikiringo cya gatatu adafitiye uburenganzira, adarekuriwe n'ibintu shingiro, atakuriwe n'amasezerano y'Arusha. Ama manifestation yabaye mu gihugu cy'u Burundi, arivyo benshi bakunda kwibagira. Ama manifestation yarabaye no mu makungu,
abarundi baba hanze twebwe turimwo twaragize ama manifestation mu makapitale menshi cane ari kw'isi abarundi barabaguruka baragwanya ikiringo ca gatatu abo rero ntibari bahamagawe na CNDD-FDD ntibari bahamagawe n'ubundi muntu twari twahamagawe nuko twese twagomba ko amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro bidahonyangwa. Jewe mvuze kuri bilan sinoguma ngaruka kuri 2015 kubera nibaza ko ivyo benshi barabizi muga kuri bilan aho nahuriza n'abantu batari bake n'abantu babona umenga turafise ivyo twashitseko ego turafise ivyo twashitseko muga ivyo twashaka ntitwabishitseko ivyo twashaka nuko Nkurunziza atari gutwara troisième manda washaka ivyo ego twarabishitseko in partie ntoyi cyane yaratwaye mugabo yatwaye ari mu president normal yatwaye ari mu president atinya aturira indege atari mu president nk'abandi ba president n'ingene vyahavuye bigenda agafata yihejeje nibaza ko biri mu ngaruka z'ico kiringo ca gatatu atarafitiye uburenganzira rero mugabo bilan twagomba iyo dushitse ko uyu munsi sinibaza ko ishimishije na gatoya ntidushobora gukosora dushobora kugira ico duhinduye mu gihe muri bilan muri mu manota twiha duheza tukiha amanota arengeye cyane ayo dukwiye washaka kenshi jewe sinibaza ko kubaza bilan dukwiye kwibaza abagiye imbere y'abandi mu kuorganiza les manifestations le vrai bilan yotangwa n'umunyagihugu asanzwe uwobaza umunyagihugu ari mahama akamubaza ati lo bilan ubona imeze gute inyishu yotandukana cyane n'umunyagihugu yishura ari Stockholm yishura ari Bruxelles cyangwa ahandi hantu uwobaza umunyagihugu ari Nduta akamubaza ati mbega bilan ya troisième manda ubona yagenze gute ivyo twashitseko nibihe la réponse yotanga yoba très différente niyo twebwe dutanga rero ntidushobora kuguma tugira les mêmes erreurs twespera un résultat différent nukuvuga iki nukuvuga ko narumvise ikiganiro muri RPA bagize bariko baraba bilan y'ivyabaye muri 2015 baraba aho tugeze abatumire bose bari bahari hari abatumire bashikangira ngo 9 canke anko bari benshi muribuka mwese ko ikiringo ca gatatu gitangura habaye création ya forum yahuza abanyamigambwe eka naho muri société civile yitwa Senared abo bose bari mu kiganiro co mu misi heze co kuri RPA bagira analyse y'ivyo tumaze kugerako aho urugamba rugeze n'ingene bikwiye kubandanya bose bari bahurukiye nka bose 90% bari mu runani Senared uyu munsi babatumiye bafise amakaskete angana n'ingene bangana ikintu ca mbere novuga nuko yarandura bizi urashobora kuba ari muri sodi canke ahandi twebwe muri les manifestations zabaye muri 2015 zarahuje abarundi bose washaka abahutu abatutsi eka mbere nibaza ko n'abatwa bagiyemwo mu kugwanya troisième manda bitaravye imigambwe bitaravye iyo umuntu aturuka bitaravye ubwoko ubu yicashitse aho le résultat aho tugeze ubu munsi le bilan nuko malheureusement benshi cyane basubiye ku makaskete yabo y'imbere yuko crise ya 2015 itangura abantu bipresenta kw'izina ry'umugambwe kera bari muri Senared bashaka ntibategeza kugira Senared gusa mugaye ikintu gihurira abantu kuba tumaze 10 ans uyu munsi ubajije uti mbega leader de l'opposition canke bashaka ya mouvement contre le troisième mandat akihari agihagaze ashobora kuvuga des instructions tukamwumvira tukamukurikira uwo muntu ntahari twamye tuvugana n'abandi bagenzi ikibazo c'abarundi dufise nuko twese turashaka kuba aba president umuntu wese haba muri forum ya Senared canke ahandi hantu binanirana hageze kugira ubutwara tugombye kugira ugomba kuja imbere abarundi bace bava hasi bakamugwanya d'une manière ou d'une autre donc bigatuma bose bavuga bati reka twese tuba aba president kugira twese tuba aba president nuko umwe wese akrea akantu kiwe akaba president question résultat ikiba zero ntaco duheza ngo dushikeko kuko ubunyegeri bwinshi ntibwimba kandi noneho n'umuduga washaye kugira mu ushayure muri benshi canke n'inka abazi inka kugira mu ishayure mudaharuye muti rimwe kabiri gatatu mugaheza mugaterurira rimwe mukavugana nk'ikibiri mukavugana muti tugire rimwe
umwe wese ateruye ryarashakiye iyo nka ntiva mu mugazo n'imodoka ntimuyikuraho yashaye uburundi rero bwarashaye uburundi bwaraguye mu isanganya uyu munsi tugeze kuvuga bilan twari dukwiye kwibuka cyane abacu bagandaguwe muri 2015 twari dukwiye kwibuka cyane abenshi bacu bari mu busho butandukanye harimo na ziriya ntwari z'abasirikare bavuga ngo bagize coup d'etat muga kuri jya bagize coup d'etat n'abahonyanze amasezerano yarusha n'abahonyanze ibwirizwa shingiro twari dukwiye kubibuka tukagira ni pensée particulière kuri abo bantu b'intwari batanze ubuzima bwabo ikana bafunzwe hanyuma rero kugira ngo twonore ivyo bakoreye no kuvuga ko twokwifeza violence tukaraba le plus petit dénominateur commun aho dushobora guhurira kugira inguvu zacu zije hamwe duheze tugwanire dushike kuco bapfuye bazira dushike kuco bafunzwe bazira tutabigize ivyo tukaguma mu ma ego surdimensionné umumwe wese ukwiwe ndibuka turi Stockholm twara abantu nk'amajana 4 turi kuri parlement tugira manifestation uyu munsi abantu basubiye ku makaskete yabo inguvu zica zigabanuka sensiblement je donne l'exemple de Stockholm mais nico kimwe n'ahandi hantu abantu basubiye kwibuka leur casquette urumva hariho n'ivyo kwibuka ubwoko hariho kwibuka imigambwe hariho kwibuka ivyo bintu ntibituma tugwanya le CNDD-FDD yo yari imwe en face kugira tubishobore nuko demain twoshobora kuja hamwe même la communauté internationale yo tubaza bega mwebwe quel est l'interlocuteur de la communauté internationale tukaba dushobora kumudezinya naho bomvye urasinziriye nkashobora kumudezinya ivyo tutarabishikako impinga ibikiri ndende tugeze kuri les perspectives d'avenir ni nk'ibi nyene ariko ndavuga hageze abavuga la lutte armée il faut l'assumer il faut ko bibaho concrètement bikabaho une lutte assumée et une lutte itegereza somene nibaza rero ko ubu rero aho tugeze nibaza ko twogerageza vraiment kuvuga ukuri hariho mwabitanguye neza muvuga muti ntidukwiye ibyabaye muri 2015 byaradukomerekeje byaratubabaje twese turacababaye kubera hari abo twabuze hari ibyabaye muga turakwiye ko tubikuramo icigwa ntitugume tugira les mêmes erreurs twespérant un résultat différent kuko ça devient absurde ko tugira vya bindi twibaza ko tuzoronka inyishu zitandukanye rero kwimena igihute kubona tuti on a quand même échoué oser dire qu'on a quelque part échoué on a quelque part failli à notre mission kugira bihinduke ivyo tutegereza kugira so constat nahiri ya mer niho honyene dushobora kugira ico duhinduye ivyo tutabigize impinga iracari ndende tukibona kumenga ibintu bimeze neza ivyo twashaka ari bavuga ko ivyo bashaka bishiteko niki ivyo tutabigize nibaza ko impinga ikiri ndende kandi kubona le bout du tunnel biracari kure rero reka demain après demain mugire une évaluation wagize neza rando kuzana kino kiganiro nabandi nibaza ko bazobigira akaba une évaluation une auto critique hamwe umuntu avuga ati reka twimene igihute niho umuntu aheza agakira niho twoheza tugatera intambwe kugira ngo dufatane mu nda tubiri tuvurana ubupfu kandi tufatanye mu nda nibaza ko twonanira byinshi dusanzaye dutumana intoki ejo ntacyo tuzoshikako kandi le CNDD-FDD izogumira kiratwara naho yo bikitwara nabi mugaye iguma ariyo yitwa kwitwara nivyo nagomba kuvuga murakoze cyane murakoze Oscar Butare ku majambo namwe mu dushikirije mutwibutsa ikintu kijanye n'ama ego des uns des autres na manque ya autocritique kwiraba kwisuzuma kwigaya kwinegura munakiraba mu kiyo iyo ngwara rimwe na rimwe nk'abarundi turayifise ari gihe tuguma twibaza ko turi beza gusumba abandi cyangwa tukaba twibaza ko dukomeye gusumba abandi twigere twubahuka kwiraba mu kiyo uko dusa turabe n'inguvu dufise naho twakoze amakosa tuyemere nyaza ko exercice twiye gukora kaba au niveau personnel au niveau organisationnel cyangwa même au niveau spirituel moi c'est selon dimension chaque kwifata reka rero ntanevye mvuge nti turiko turaprosha umusozo abafise mikro bose nibaza ko bavuze ariko ndabona abantu bakidugije amaboko babiri duhere kuri Bakonip twumviriza BMV aba bagifise mikro mwese ndabaha nk'umunota umwe canke ibiri tumere nk'abasozera kandi nsaba n'imbabazi ku bantu basavye ndabona hari ama request 3 nashobora kuduza ku mpamvu z'ubuhinga n'ivyango bangombwa canke ko bikenerwa ndashobora kuraba ko tunyarukije twobaduza mu minota dusikanye tukanye minota 23 mu nkundire tuyikoreshe neza murakoze reka dore kuri Bakoni bamutwumvize BMV Landry abagize ama request nibandike muri commentaire canke bakwandikire canke banyandikire muri DM hama umuntu abarungikire micro manuellement nimba vyapfuye ari nabivuze rero bamwe bakoze hari abandi kumbire reka mugire gutyo nyine abo bagize ingorane bandikira umwe muri twebwe amatushore kubaduza murakoze mbwo mukurindira reka tumvize Blaise karibu kandi
urakoze cyane imbere yo kuvuga nashaka kumenyesha abantu baba bagusabye mikro nimba harimo umwe muri bo yoba yarabaye bloqué soit par ndondiza soit par wewe ntibiza gukunda donc umwe muri mwebwe babiri muri abakro Isi narabadeblokoye bashoboye iyo that's nabadeblokora ariho abatari kuvuga uno munsi okay nivyo yagira mvuge hakaba harimo muri mwebwe ngo mwarabrotse mu debloquer kuko nibiza gukunda kavuga voilà donc nariko mvuga rero nti akantu nashaka guhereza ko jewe ku bwanje par rapport y'ivyo nacikirije kare bira muriko murayisaba mugabo urugamba rutarahera ivyama birakenewe ko hariho bimwe bimwe bivugwa sauf ko mwibagira ko hariho n'ibishobora kuvugwa entre abariko baragira bitse bitarinza kuja no ku marezo social kuko kuza kwemera hari nimba mutari mubizi kuza kwemera l'échec en totalité y'ukwiri ntaco bihindura muri lite sauf ko hari habo bishobora gutuma badebukirwa akaba ari inyungu kuba muriko muragwanya donc de mon point de vue amakosa yakozwe arakwiye gutoshogwa nova gute hagakogwa bizima bisunze ko batosura gukora amakosa nkayo bakoze kuko uyu munsi nimba muri ko muraraba analyse y'ibintu uko biriko biragenda on ne lutte plus pour un troisième mandat comme on dit yararenganye naho vyoba vyagenze uko yagenze ariko yararenganye umunsi ariko la lutte continue parce que on a des centaines de milliers bakiri mu buhungiro bakozwe ko pression zikomeye cyane ahantu atankariro nkaho muri Tanzania abantu butike twabo turugagwa bakababuza kuza kurondera ubuzi en dehors du camp bakabima ivyo kurya uko bateza kubibaha avec une quantité ishoboka ku muntu mugabo vyarananiranye ko bashobora gutaha murabizi ko bama bababwiye ati n'imidugu batahanira hari nimuze mutahe vyaranse ko bataha ariko si kuvuga yuko bakunda ubuhungiro bafise ico batinya basubiye mu gihugu muri ico gihe rero iyo ubona ko ico kibazo kikihari no kuvuga ko la lutte continue ishobora kuba ifise izindi forme ikogwamo ni naco gituma rero les moyens zo kuyikora iyo lutte zitereza kubaho structure zikakogwa no kundi là je parle ku bariko baratankarira ku vyabaye muri scénario de 2015 je vous rappelle bien que scénario de yiyunze bari mu buhungiro bahunze bose nta woca avuga ngo naho twobiha basi ambira do 3 mois tuteke kuvuga umwaka kuko inyuma y'umwaka byari bitanga kubona ko hari n'abadahuza bamwe bagatangwa no kuyiva ngo batavuye naho ugasanga barasiba mu manama à tel point que binjiye no mu nama avuga ati ivyo mwavuze nta na commentaire